hari abavuga bati naho umwimbu woba uboneka twabonye ibiraya vyiza cane ariko bati ngira vyoshobora nyene afite uburyo buhambaye nk'umukuru w'igihugu hari ico mu bivuga ko imisi yose uhera kuri gatoyi kandi gato karakura. Urabona twaragize turavuga turi duhimirize abarundi bose ko nimwiburi muci bategeza kugira karima. Umwe wese akora ibingana nuko abangana. Ntuvuga ngo we wagize ibintu ngo bace biruka gukora nkibi ko bacava ngo none umutahe nzokura he. Mugaje murazi ko nk'ubu natanguye na jewe buke menyereza ndaba ko bishoboka. Buke gushikaho fata ingingo yo koja gufata nanje ingurane muri banki. Ubu rero novuga nti ni nk'ishure ndiko nderekana yuko bishoboka. Mugabe imisi yose ubanza kwitanga. Umwimbu mwabonye nka bijya biraya twateye akarima gatoyi ni are 15. Mugaje nk'ubu namaze kubonamwo yuko hataburamwo itoni na 5. Rero hajya ndabibona ko hashaka kuza none itoni nka 5 wateye mu ma are 15. Ucura umutahe wakoresheje twateye ibira amajana 3. Nivyo abakozi urabahemba mugabo ayo mahera bijya ndabwira ngo umuntu uronke ico fungura umufukuro nk'amahera urafungura ukongera ugashora kugira ngo uronke amahera kuzosubira guhemba abakozi ndetse nk'ubu nk'ibi byo kuvomera no kugira ngo umubandanya uvomera. Rero ndabonye yuko bishoboka kuko muravye nk'ibi bigori nivyera tukabishora bizozana amafaranga duhemba abakozi twagere tubandanye ukunyene. Rero iki ni nk'icigwa murabona twarimwe n'itomate hajya muri irya nzu irimwe itomate. Ivyo vyose no kwerekana yuko bishoboka. Hajya Imana araduhaye ibintu byinshi cyane. Yaduhaye amazi. Aya mazi mwoja kuraba aho ndayakura mu kuzimu. Ndakura mu kuzimu nkayaduza agashika ngaha. Mugabo hari n'amazi y'imvura murabona turiko turakora n'ingere tuzogira amazi y'imvura yose tuyashire mu matangi. Ayo mazi muci abariyo aca avomera. Ico gihe tuzoba tufise amazi akwiye ku buryo niyumvira yuko umwaka uza tuzoba tushobora kuvomera hegitari 15. Aya mazi avuye ngaho kuri hanga y'imvura azoca agenda aduce tuyaziganya tuyabike muri cya gitangi kinini cya gipima imetero kibe 725. No kuvuga yuko uca wumva yuko ari amaritiro ibihumbi 725 by'amazi. Ayo mazi uri kuravomera cyangwa kwavomera hatari hato muri iki gihe cy'amezi 3 yici turashobora kuzosanga tuvomeye umurimo utari muto ku mazi y'imvura tuzoba twakuye Imana yaduhaye mu ijambo rimwe. Ayo mazi ataheza avomera muri iyi hangare yose azoshashikira mu itangi. Hama ayo mazi rero y'imvura twazanye niyo azoca avomera muci. Murumva yuko ibikorwa bidasubira kutugora cyane turi amahera menshi kandi Imana yari yaduhaye amazi. Uvomeye hegitari 15 urumva ubuhejeje kusoroma ivyo mu mvura ugacurima ivyo muci navyo. Murumva yuko biguba bisahirizanya gushikaho uzosanga wabaye umugambi w'iterambere ry'iwanje n'iterambere ry'umuryango ndetse none abarundi bose mba ndiko nagwanya inzara ufise amahera caronka ahaja gusumira. Ico ituma rero nezerejwe nuko mbonye ko bishoboka. Nivyo hariho ucambaza ati none urumva umutahe ni munini. Umutahe no muntu none je nk'ubu umugambi nagiye mu banki Benede ndabwira nti ntimugire ubwoba kuko kare wogeze ubwo uvuga imvura ni Atera nzokwimbura biki. Urumva ico kibazo c'imvura ntabwo babafise baremeye kuyatanga amahera kandi murumva yuko none giye barayangabiye ntegereza kuyasubiza kandi ndasubiza mu mwimbu nyene. Mugabo gushika bizo bagwanje no kubazo waba utazobaye gwanje ubwa mbere bari kurambwira ngo bisaba umutahe. Mugaragara ndabwire nk'ubu ico twumvikanye ko cambere nuko iri tongo nyene ricari bingwate. Biri ngaye iryo tongo rirabingwate hanyuma nabo turagumana rero kugira ngo sindabibe nshoye bakamenya ko ndashoye kugira ngo ndabari. Ni ibintu bisanzwe rero woca avuga ngo mutahe ahubwo bugi gikuru nogira umutima no kurinda ukavuga uti jewe ngira mba umukozi w'ibanki nzoyikorera imyaka iyi haba mu nyuma nanje nshemba cyaba mukoresha wanje sinzoba nkiri ngiko ndasega ibanki. Muga nk'ubu nokubwira nti umugambi ntuwibanki ntagize ingufu niritongo boca barishwa ntegereza no gukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo nkora ngaha bice vyogera birihe ibanki. Iyi mashini niyo gusarura
ni vyiza ko tuba dufise imashini ishobora kugenda ikaja mu mirima bagasoroma iza irazana nk'iyi nico ikora cyane kujana amase canke no kuja gusarura amazi aya uretse n'ivyo n'amaganga y'inkwavu twegeraniriza muri mwene ibinyene amaganga y'inkwavu usanga ari ibigunguru biba birimwo mugabo inkwavu ko tutazororera ngaha tuzororera ahandi kamuga nk'ubu mu minsi iza dushaka yuko ibi vyatsi twakaje tuzoca tubijana tubivundike dushiremwo n'umunyu kugira ngo tugaburire inka ivyatsi vyumye gusa kandi bifise akanovera birimwo ivyunyunyu n'ivyo kurya bindi tuzoza turavanganya. Izi nka zingana gute zikamwa gute? Zikamwa zishika 20 munsi zikamwa hari zishika amezi abiri zishika 80 zimirije kurya hanyuma zose hamwe zirashika 90 zose hamwe nka hari amashashi gusa aho zose zavukiye ngaha zose mubonye hari nizo tumaze kugaba hari nizo tumaze gushaka nk'amashuri akurira muri bashiki bayo izisigaye z'amashuri n'izijya nazo nyene zavukiye ngaha zose mubonye ngaha zavukiye ngaha gushika ngaha musare naho tuzivurira mu mugambi ngene ucapuye ngaha bisanzwe aha niho ikibazo cyo gukamiramo tuzona kuko nabwiye ko umugambi ngo mugenda kuhande ku ntambwe aha mwesanzwe uzokamirwa ngaha zikamwe amata azoca agenda uwo tuzokamisha mu mashini kandi imashini zikamwa twamaze kuzishikana amata aca agenda mu itangirizo ari mu yindi nzu yo hanze aba ariyo rero tuzoca duhinguriramwo amata turafise n'umugambi uko bukesi ko bwira yuko zoca tugira n'amafromaje uracari ku ntango mugabo umuntu no kumenya yaje numva ko nk'ubu ndiko ndavuga nti ngaha zokama duhingurire ngaha nyene nuko nk'ubu dutangiye guhingura amata abantu bose bafise inka muri aka karere kose bazoca baronka aho bashorera. Hariho abarundi benshi ngaha umuntu ashobora kuvuga ati barafise uburyo bashobora gutangura umugambi nk'uyu mubabwira iki? Bashaka bafise amahera ntarabibonye abafise amahera bicaritse muhira n'umuyoro je nk'umuntu ashaka kuvuga ngo je ngo ndafise amahera ngo miliyoni 500 ubisaga zicaye aha ndamwumva avuga nti ni babandi batera ubukene mu gihugu bicarika amahera twebwe tujya kurondera abaduha ingurane nabo bo barayafise usanzwe hariho abantu bitwa ba nta migambi icyo gituma mbere je ndababwira nti ayo mahera nimureke kuyicarika muhira nimuyajane mu mabanki aba bene imigambi baje kuyisabira bayakoresha uko we uguma wunguka none bazaye muri banki bavuga bati jaya mahera aho nkeneye muri uwo mwaka nimuyagumye muzoya abandi bayagurana muri iyo nyungu abagurana batanze ibanki nayo iraguhaga hakorera bayicarika nibayajane mu mabanki hanyuma bene imigambi nabo baje kuyagurana kandi tunguka twese.